mwishirahamwe Paseme bakiranye n'umubabaro ingingo ya leta yo gusiba mu biganiro biriko bibera yarusha bihuza abarundi. Faustin Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 26 Gitugutu umwaka wa 2018 akaba yasavye impande zose kwitabira ivyo biganiro kugira ngo bitegurire neza amatora azoba mu 2020. Ico gihe ngo amatora yumvikanye ko na bose azoba meza kandi azizerwa n'impande zose. Umviriza kubona hari uruhande rumwe rwa leta utagiyemo n'imigambwe wegereye urumva ibiganiro bisanzwe bitwa yuko atakintu kinini biba byahejeje ngo bishikeko. Hanyuma rero twaba tuti bica biterwa ko n'ubundi bavuga bati bari bagiye ikibazo ca federute jana ku matora meza mu 2020. Oro twebwe turabona neza yuko mu gihe tubona kuva muri ukwezi kw'icumi gushika naho amatora mu 2020 yobera turi hasigaye amezi 18. Nous sommes à 18 mois des élections bisanzwe. Urumva no kuvuga yuko ibibazo Burundi bufise by'ubutunzi mibano politique akati yakaze na muntu kandi ari vyinshi biguma biba vyinshi ibishobora gutora inyishu mu mezi 18. Byo ni ibintu bigara vyumvikana rero yuko kuronka inzego nziza mu 2020 zemewe zabaye matora meza ni kimwe mu vyokiza Burundi kuko tuza guhangana n'ivyo bibazo zikomeye zemewe zizana akarusho. Ico rero igihe cyo kibaye coba gishobora kugira ingaruka. Nico gituma muri rusange twagira duterakanwa n'abandi tubibutsa ingaruka bishobora kuzana igihe ibiganiro byo kuma bigenda gutyo umengo ntaco byavuye. Ubwa mbere honyene nko kuby'ubutunzi ubwa mbere honyene nk'ibyo yabaye gutyo isura y'igihugu kiri mu ngorane za politike pays en crise ikigumi hari. Ivyo rero birafise ingaruka ku mwizero w'abagwizatunga bo hanze cyane n'abandi baza kwiyemfeza mu gihugu. Ivyo barabikorera ko cyane amahera ndayatware hari ya riske barayikorera barazi igihugu nyene ko kiravugwa mu ntuze mu bijanye na politike. Hanyuma tugeze ibigenderanire rero n'ababaye dufa abandi nyene multilaterali za Union Européenne na za nabonye kumengo bavuze yuko bimwe by'ibihano ngo basubishije le 30 octobre y'umwaka uza. Ivyo rero ni ibintu bica bigira ingaruka ku programme z'ubutunzi. Nimwe tuvuga ngo secteur privé ari dushaka ama infrastructure menshi ibi bivuga ngo ama projet ari muri za plan national de développement iricyo yaheruka kwemezwa uburyo cyapatitiki domo ya croissance kwa kongereza umwimbo bwa bukene bica bitangura kugingora. Mva yuko finalement rwa rupapuro rw'inzira ruzanye amatora meza izo nzego zica ziza muri 2020 tuti ubu rero turi inzego zemeye duhanganire na vya bibazo by'ukuru Burundi mu bukene n'iki tubushire ku burumbiro. Muravyumva umva rero igihe uri kuravuga ati igihe fedorute ubavuga ati haro fedorute do Kampala na fedorute do Kayanza. None bange haraba abategeye fedorute do Kampala haro fedorute do Kayanza none ibiganiro siki neso kwicara izo fedorute bakakuramo urupapuro rw'inzira bahuriyeko. None yase soneke sa d'ailleurs si hari ikintu kiri écrit bamwe bagize abandi bagize ikindi uricara ukagira. Simbona rero ingene vyategeza kunagwana kuko no nibiganiro biheruka igihe twari ingurudoto bamwe bari bashikije ingene bazo babibona abandi barashikije ingene babibona n'umuhuza yatoye ibibazo bahurira kuri badahurira ko yarigize document de synthèse. Iyo document de synthèse akatuti nibazo ro vyinshi byoca bikogwa bijana fedo tugira amatora abi meza nta bindi. Asanzwe bavuze ati ico citwazo ivyo leta yavuze yuko muri andei yarabivuze ko leta ishobora kudekreta deuil. Ivyo ni ibintu bishobora gushoboka mugabo twari kwezi kw'icumi twari bwabibone mu mezi yaheze. Hanyuma ikindi yo habaye deuil biraba dekrete officiellement
kandi n'amadarapo aca aja amberne iyo deno n'amadarapo atari amberne ngene usanga amadarapo aca ntibayaduza bayashikana hagati ko tubizi none ce n'est pas l'indicateur y'ukiri ande n'amadarapo ari aduga ntaki akagura ikiganda ivyo rero leta ibidekrese mu mutima ande irafise symbole kuko na Uganda imuhiri wawe haro symbole urubaka ukakira abantu desi ni symbole kuko nubundi abantu baraja ku mirimo none ico cakerekana deni gikino n'abantu baja ku mirimo wasivye gukora none wewe